aho yivugira yuko yaremye urupfu n'ubuzima kugira ngo arabe ni bande mu bashumba biwe bazogerageza kwitaho no gutahura neza yuko ejo canke ejo bashobora kumwitaba Allah tabaraka wa taala. Amahoro n'imigisha rero by'Imana bizibiye ku basozi intumwa n'abahanuzi n'abasundi intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam we atakuyagize kugira ngo arabe ko abashumba twese twovavanura n'imico mibi tugaheza tugafata inzira nziza igororotse kugira ngo umwe wese nihagera ko bashobora kuba kwinjizwa ngaha bimworohere kwishura kuko ubu tuvugana bavandimwe tumaze kuva hano uno muvandimwe arahava bazwa ibibazo ubwo rero yarabiteguye biramworohera kwishura bitashobotse naho birahava bibanza kumugora gatonya ariko dusaba Allah tabaraka wa taala ko yo mworohereza ku bibazo aza kubazwa ngaho kugira ngo bibinyishu kugira ngo yishure neza Allahumma. Tariki ya mbere mu kwezi kwa mukakaro ni Uburundi katigwa وعلى آله وأصحابه وبعد. dushimira Imana y'umushora byose kuko
nikwiye gushimira ijoro n'umutaga ku bakuze n'abato, ku bagabo no ku bagore, ku batama no ku bakecuru, ku basore n'inkumi. Dukwiriye kumushimira Allah tabaraka wa taala kuko niwe akwiye gushimagizwa amashimwe ariyo yose, yaba mu gitondo, yaba ku nano mango, eka no ku mugoroba. Niwe kandi n'ubundi adufise mu biganza vyiwe, aho yivugira yuko yaremye urupfu n'ubuzima kugira ngo arabe ni bande mu bashumba biwe bazogerageza kwitaho no gutahura neza yuko ejo canke hirya ejo bashobora kumwitaba Allah tabaraka wa taala. Amahoro n'imigisha rero vy'Imana bizibiye ku basozi intumwa n'abahanuzi n'abasundi, intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, we atako yagize kugira ngo arabe ko abashumba twese twovavanura n'imico mibi, tugaheza tugafata inzira nziza igororotse kugira ngo umwe wese nihagira ko bashobora kuba kwinjizwa ngaha bimworohere kwishura. Kuko ubu tuvugana bavandimwe tumaze kuva hano, uno muvandimwe arahava bazwa ibibazo, ubwo rero yarabiteguye biramworohera kwishura. Bitashobotse naho birahava bibanza kumugora gatonya, ariko dusaba Allah tabaraka wa taala ko yomworohereza ku bibazo aza kubazwa ngaho kugira ngo bibinyishe kugira ngo yishure neza. Allahumma amen. Bavandimwe nibaza yuko burya nta kiganiro kirekire gihari, kuko kiretse kumbura bashobora kuba bari kubarimba ngaha, mugabo nabo bafise amawiza adasanzwe kuko bamana n'abapfuye ngaha. Abandi nabo nibaza yuko tuvuye mu mwanya muto nyuta udatevye, twari ku munsi wa gatanu twako turumviza ijambo ry'Imana. Ivyo batubwira byose batubwira ko teza kubikora, ibindi tukabireka kugira ngo umwe wese niyaza ngaha ashobore kugira iki kuronka ico yo kwishura. Ariko gusa bavandimwe ntaworeka kugira ngo agire ico yibutsa, kuko jaho narindi aho nari mperereye canke abo twari turi kumwe nibaza yuko atagishasha babonyemo ngaha, kuko urupfu twasanze mu byo tubayemwo ari integuro y'Imana mushobora byose yaduteguriye. Ubwo rero umushumba burya ngo ari mu nda kwa nyina wiwe yegereje kuvuka, umumarayika aragenda akandika igihe cyose azobaho. Nukuvuga yuko nta nume kandi ngo mu buzima bw'isi urasanga yarengeje ko n'isaha canke isegonda ku munsi wiwe ugeze n'imisi yaharuriwe yo kwitaba Allah tabaraka wa taala. Ubwo rero twese tubeho tuzi yuko uno munsi nimba ari uyu, ejo ashobora kuba nde, ashobora kuba jewe canke wewe. Igikenewe ni giki? Cari uko gusa uyu muvandimwe tumuzanye umwe wese avanga havuga ati ndavavanuye n'ivyaha vyose nahora nkora. Ico cyo gikuru, kuko ubuwe nta maweza dukeneye kumuha. Bimwe byose yahora bwigwa yatangwe kugira iki kuvyibona n'amaso yiwe, bimwe byose yahora hanugwa yatangwe kubibona. Ubwo rero abatarabibona ni jewe nawe tubwirizwa ntajyo kubona ati mbe ko aba bantu bose bajyamye ngaha, abakuru n'abato, abakenyezi n'abana, je no hinduka gute? Turekerere kugira akamenyero ko kwama tubona yuko ubuzima bwo ngaha kwisera ubuzima bwo kuba igihe kirekire. Kuko bavandimwe nibaza yuko iyo bahariho uwari kubaho igihe kirekire yari kubaho intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, yari kubaho intumwa y'Imana Musa alayhi salatu wasalam, yari kubaho intumwa y'Imana Idrisa, nkuko abandi bose tubayeho yari kubaho uko. Ariko gushika ubu bose baramaze kuja mu nda y'isi. Ubwo rero n'ikimenyetso cy'uko jewe nawe tubwirizwa kugira iki kuza ngaha bakatuzana. Ubwo rero bavandimwe byiza safari wayitegurira, kujya uvyuka mu gitondo ukavuga uti reka ntekere, reka nzinga impunzu, reka ntegura ibirato, reka ntegura amaseseti. Nikubwirizwa no gutegura urugendo rwawe, kuko uru rugendo si rurerure, si misi miremire. Nubwo ubona kumenga ni miremire, ni nkuko vyoshika ejo na ukazanwa ngaha. Ubwo rero Allah ni yavyivugiye muri Qur'ani, bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kullu nafsin dha'ikatul maut. Ati buri kintu cyose gifise umutima kizopfa, kizonyitaba jewe Allah tabaraka wa taala. Ikintu cyose gifise umutima kizopfa. Nukuvuga ni kabe n'akanyegeri karapfa, ni habe n'urutozi rurapfa, ni kibi gikona kirapfa, nibi inka irapfa, nibi ingona irapfa, nibi byose kandi bipfa, wewe nawe ntubona kuupfa. Ubwo rero nta byinshi twe bivuga kuko aba bose bajyamye ngaha si bikoko.
yari jewe yari wewe twarabazanye ngaha ubu rero ni ikimenyetso cyerekana ko twe dusigaye nitwe dufite akazi kadasanzwe muzere tugerageze turi no mezi miranda mugerageze umwe wese kuca ashoboye agerageze guca bugufi no kuninahaza Allah tabaraka wa taala ndangize mvuga nti gusa uyu muvandimwe cyakeneye n'abandi bavandimwe ngaha bakeneye iki ubu bakeneye gisabisho ntibari buvuge ngo bashaka guke nitwebwe tubavugira kugira ngo tubasabire kwande kwa Allah tabaraka wa taala umwe wese rero amanika amaboko asabire abavandimwe asabire n'umuvandimwe deje kuzana hano yongere kandi nawe nyene yisabire kugira ngo turabe yuko twoca bugufi imbere yande ya Allah tabaraka wa taala اللهم على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته cyane n'umuryango ukorwa mu ifatikanije nabo ikorwa cy'amaziko babaye hamwe n'umuryango kuri ubwo umuryango urabashimiye cyane umuryango ukaba wateguye iminsi 3 y'ikiriyo bakurugo kwa Messier Zakari kuvuga rero umwanya wari wose murahawe ikaze kugira ngo muteramane n'umuryango kugira ngo muhoze umuryango kuko ababuze baba babaye ariko iyo barose abantu baba hafi nabo biratuma barema cyane ubwo rero kuva uno munsi kugira ku munsi w'indwi murahawe ikaze ikindi naco uhagarariye umuryango ni Hakizimana Emmanuel Zakaria ari ngaha niwe dushobora guha ukuboko twataziye kuvuga guhoza gutanga pole kuri ubwo rero murashimiwe cyane iyo byari jambo nyamukuru murakoze. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.